Ni amakuru ahambaye cyane, ni amakuru ateye ubwoba adushikiye, yemeza ko ibintu bitifashe neza ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho abatuye igisagara cya Bujumbura bari mu bwoba bukomeye cyane kubera intambara Perezida Evariste Ndayishimiye yijanditsemo, ku buryo uyu munsi ingabo z'u Burundi zirenga ibihumbi 20 ziri ku butaka bwa Kongo, aho ziri kwifatanya n'ingabo za Kongo kurwanya M23 ndetse zikifatanya na FDLR yasize ikoze ihonyabwoko mu Rwanda. Benshi bakemeza ko iki kintu Ndayishimiye yakoze ari ikosa rikomeye cyane, na rirya atigeze abimenyesha inama nshingamateka na nkenguzamateka. Ibi byose bikaba byerekana ko atabikoze ku nyungu z'igihugu, ahubwo yabikoze ku nyungu ziwe n'umuryango we ndetse n'akarwi bafatikanije gutwara igihugu, dore ko kuva Ndayishimiye atanguye kurungika ingabo z'u Burundi muri Kongo yaronse amafaranga atari make, aho umusoda w'u Burundi ndetse n'imbonerakure bari ku butaka bw'u Burundi Ndayishimiye ahabwa ibihumbi 5 by'amadolari buri kwezi. Ibi akabihabwa na mugenzi we wa Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, aho ayo mafaranga ayahabwa nk'agashimwe kuko yemeye kwifatanya na Tshisekedi mu mugambi mubisha bafise wo kurimbura igice cy'abakongomani ndetse no guteza akajagari mu Rwanda. Ibi byose abo bategetsi bakaba baragiye babishimangira umunsi ku munsi, n'igihe bari mu ruhame byose bakaba barabyemeje, aho nka Perezida Evariste Ndayishimiye ubwe we yavuze ko agiye gufatanya n'urwaruka rw'u Rwanda, ni ukuvuga izo nterahamwe ziri mu mashamba ya Kongo ndetse n'abashaka kurimbura ubutegetsi bwa Kigali, aho yavuze ko azakora ibishoboka byose akabafasha, ndetse na mugenzi we nawe akaba yarabigize gutyo, aho yavuze ko gufata Kigali bitamusaba kohereza abarwanyi mu Rwanda, ahubwo yahagarara Goma akarasa Kigali yose akayirambika hasi. Ibi byose bikaba byarateje uruhagarara mu karere, kugeza n'aho abarundi b'umutima bakunda igihugu batanguye gusaba Ndayishimiye gukura ingabo z'u Burundi muri Kongo, kuko amarorerwa ziriko zirakorerayo arashobora gutuma M23 iza ku butaka bw'u Burundi ikaba yakora ikibi kibishe. Akaba ariyo mpamvu abarundi cyane cyane abatuye mu gisagara cya Bujumbura bariko baratakamba basaba Ndayishimiye guhagarika amakosa ariko arakora. Turaza kugaruka ku by'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD Leonard Nyangoma yemeza ko iyi ntambara Ndayishimiye atayikuyemo bishobora gukwegera akarambaraye akarere kose, cyane cyane u Burundi. Benshi mu barundi bakaba bamaze igihe bahanura Ndayishimiye ngo avavanure n'iyo ntambara, ariko bikaba byarananiranye. Turaza no kubabwira ku makuru ahambaye cyane kandi ateye ubwoba arabana n'inyubako ndende, inyubako igeretse inshuro zirenga 11 igiye kubakwa mu gisagara cya Kinshasa, mu gihe ubutegetsi bwa Bujumbura bwananiwe no gusana isoko nkuru yahiye, bukaba bwarananiwe gukora ibyankenerwa, bukaba bwarananiwe kubaka amashuri makuru ndetse na za kaminuza. Ubu mu Burundi hakaba hari ibyubatswe na Bagaza. Ibi byose bikaba byerekana ko abadede badakorera abarundi by'ukuri, ahubwo bafise undi muntu bakorera. Ibi akaba ari byo abarundi bashavuza, bigatuma batekereza kuvuga ko igihe kigeze kugira ngo bakore ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Turaza no kugaruka ku biriko biravugwa mu nzego z'umutekano, aho umwuka atari mwiza hagati y'ibihangange, cyane cyane aba CNDD-FDD badashaka intambara Ndayishimiye ariko arabashoramo. Byose mugiye kubikurikira kuri no muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ubashikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Koko Ndayishimiye arakunda abarundi, koko CNDD-FDD imyaka 20 imaze ku butegetsi n'iki kizima yigeze ikorera igihugu. Leta isoko yahiye bikayinanira gusanura igihugu. Kaminuza yacu inyubako zishaje, ibitaro bikuru inyubako zishaje byo kuva kuri Bagaza.
igihugu ntikigira ibitoro, amabarabara yo mu gisagara yaraheze, ariko kirihatira kubaka inyubako zisumba iziri mu gihugu mu bindi bihugu. Iki gihugu ubwo tuvuze ko kirongowe n'abanyamahanga twoba twihenze. Nta rukundo na rutoyi bafitiye igihugu na bene co. Muri Ethiopia Uburundi bwarubatse ambasade, muri Tanzania hariya Kigoma naho nyine bwarubatse, ariko Tanzania na Congo eka na Ethiopia mu Burundi abambasaderi babyo bakorara mu mpangano. None Uburundi burusha amahera ibyo bihugu. Wowe nta mazi akwiye urageza ku bene gihugu, wewe nta muyaga nkuba urageza ku bene gihugu, wowe nta protokole ufise mu gihugu, wowe nta hinguriro na rimwe ufise rikora neza, wowe nta mabarabara ufise, wowe abanyagihugu nturabakwiriza ibya nkenerwa byose bakeneye, wowe nta interinete nziza uraronka mu gihugu, wewe ubwawe abakozi bawe abashiranganji bakorera mu mpangano. None ubwo bwenge ubukura hehe ngo uje kubaka Kinshasa, Kigoma, Addis Ababa mu gihe muhira byakunaniye kubikora? Izo zose ni inzira zo kunyuruza amatungo ya leta gusa. Bantu ntabo mwagize ibipurizo bagakoma amashi ngo mugiye kwitezera iteka. Nagira iteka mwotangura kuryitera ngaha mu Burundi. Ejo mubonye Kigali bariko biyubakira byiza mubyimbitse amatama ngo nayo biba muri Kongo. Namwe ibyo mwokubatse iwacu muriko mubijana hanze. Umunyamahanga abonye iyo nzu i Kinshasa azovuga ko yabonye inzu nziza i Kinshasa, apana i Bujumbura. Kwambara neza inyuma, imbere wambariye ku duhuzu tunuka kwaheze ntaco bimaze, uguma uri umunyamwanda nyine. Reka ibyuma bigumye bijegere gusa, icyo bikoze igihugu kigeze ahatemba. Leta y'u Burundi igiye kubaka inzu igeretse 11 mu gisagara ca Kinshasa ngo izokoreramwo abaserukira Uburundi muri ico gihugu. Tuvuganye ukuri, ibi nibyo byari bikenewe mu bihe nk'ibi igihugu kirimwo. Mbega ibyo bimariye iki umunyagihugu? Mbega aho i Bujumbura nta bushiranganji canke ayandi ma ofisi ya leta bagikorera mu mazu y'impangano, canke nama ofisiye ngahe ya leta akorera mu mazu ateye igomwe nk'iyo mu gihe mwubake mu mahanga? Mbega muri Bujumbura yose hari amazu angahe ageretse 11? Zibaye nyinshi ngira ni ebyiri. Kubera iki inyubako nk'iyo mutopfuma muyubaka iwacu kugira ifashe mu guhindura isura y'umuji? Gufata inzu nk'iyo ukaja kuyubaka mu kindi gihugu ahantu ejo mushobora gucanamwo bakabirukana kikugarwa canke bakagusenyurira hasi cose, ariko ngira muzocubaka ku mapine ku buryo nibyashika mugacanamwo muzogisunika. Muri politike nta mugenzi yamaho kandi nta mwansi yamaho. Ibi ntimubizi? Uyu munsi namba mucuditse na Kisekedi, ejo ashobora kuzoza uwundi mutazocudika. Mbere yo kuja guteza imbere amahanga mwari mukwiye guhera muhira. Mbega ngaho i Burundi nta baserukira ibihugu karuhariwe mu butunzi, ariko bakorera mu nzu bapanze. N'ubujuju rero bakoresha igihugu cacu. Aha niho cahombeye. Indongozi zo zibona hafi cane kuraba koresi impano yabo. Icyo bagamije nugutikiza igihugu, ubutunzi bw'igihugu bukajya guteza imbere ndetse no gutuma imijyi itandukanye y'ibindi bihugu isa neza, mu gihe mu gihugu ibintu bikomeje kudogera kubera ibikorwa bigayitse ndetse biteye isoni biriko birakorwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, ubutegetsi budakorera abene gihugu, ubutegetsi bukorera akarwe gato cyane kamaze igihe gapfukamye mu nda abarundi. Leonard Nyangoma asaba leta y'u Burundi gutahukana ingabo zayo ziri muri Kongo. Leonard Nyangoma yemeza ko mu ntara yose ya Bujumbura ibonekeza ubwoba budasanzwe kubera intambara ziri muri Kongo zishobora gutandukira i Burundi. Ku bwa Nyangoma, leta y'u Burundi isabwa
gukurayo ingabo z'ababa ibihumbi 20 ziri muri Kongo bitageze uko iyo ntambara izofata akarere kose. Umukuru w'umugambwe CNDD Murantunga ntago ari FDD, Leonard Nyangoma, inyuma y'agacerere kenshi amazemwo igihe, yavuye mu gacerere agira ico avuga ku ntambara iri mu buseruko bwa Kongo. Kubw'amajwi dukesha Radio Publique Africaine mu kuvuga RPA, Leonard Nyangoma avuga ko imbere y'uko leta y'u Burundi irungika ingabo muri Kongo yategerezwa kumenyesha abarundi bigaca mu nama nshingamateka igasigura impamvu ifadika itumye irungika abasirikare b'u Burundi kurwanira ikindi gihugu nk'uko bigenda ahandi hose. Ariko kubera ko ari Ndayishimiye ubwe uri gukorera inyungu ziwe, biragoye rwose kuba yari kubigeza imbere y'inama nshingamateka. Arabizi neza ko abigejeje imbere y'inama nshingamateka na nkenguzamateka bashobora kumubaza ikiva muri izo ntambara akabura ico asobanura, kuko ifaranga ryose yikubitira mu mufuko. Ibi byose akaba byo bituma Leonard Nyangoma asaba abarundi guhaguruka bakamagana iyi ntwaro ya Ndayishimiye ibiciye igihugu idashoboye kugiteza imbere, ahubwo intwaro ikomeje gutikiza abarundi batari bakeya. Nyangoma akavuga ko ubu abarundi batekewe n'ubwoba bwinshi cyane ababa mu ntara ya Bujumbura bivuye ku ntambara ziri muri Kongo zishobora kudandukira n'u Burundi. Umuti rero wihutirwa nk'uko bishikirizwa na Leonard Nyangoma nuko leta y'u Burundi yotahukana ingabo zayo zababa ibihumbi 20 ziri muri Kongo bitangenze uko intambara iri muri Kongo ishobora gutandukira akarere kose. Leta y'u Burundi ifise ingabo zababa ibihumbi 20 zarungitswe muri Kongo gufasha ingabo za FARDC kurwanya umuhari M23 usanzwe urwanira mu buseruko bwa Kongo, mbere ukaba umaze gufata ibice byinshi by'igihugu. Ibi byose bikaba byerekana ikibi kibishe kihishe muri Ndayishimiye, ndetse bikaba byerekana ko abarundi b'umutima igihe batahaguruka ngo barwanire igihugu cabibarutse, byanze bikunze igihugu gishobora kugumya kugwa mu isanganya kubera ube gito bwa Ndayishimiye udakorera abene gihugu by'ukuri, ahubwo ukorera akarwi gato cyane kamaze igihe gapfukamye mu nda abarundi. Dukomereze ku makuru arabana n'amagorwa abarundi barimo, aho bavuga ko aho bigeze bari bakwiye gukuraho ubu butegetsi icizere kuko ntaco buriko burabafasha na gatoya. Abarundi benshi baridogera umugwizatunga Ntigacika Adrien bataziraziranotse ngo ntabatunganiriza uko bikwiye. Hamaze igihe hataboneka neza umwavu mu Burundi, cyane cyane ubwoko bwa Ire, kandi ibyo byose bikaba mu gihe abenegihugu baba barishe amahera yabo imbere, bagatangazwa n'ingene uyu mugwizatunga aguma yubaka amahinguriro mu bindi bihugu kandi manini gusumba fomi y'i Burundi. Jewe sindi umuvugizi wa Ziranotse kandi nta kintu yantumye ngo ndamuvugire, ariko ngerageje kwihweza ibiriko biraba mu Burundi, nagira ndababwire ko ibyo mwidogera Ziranotse muriko muramurenganya ku busa. Ikibazo si Ziranotse, ikibazo ni leta yivanga muri buri kintu cyose igashiramwo politiki. Ziranotse ni umudandaza, kandi umudandaza aba akeneye inyungu mu rudandazwa rwiwe. Rero mu gihe hinjiyemwo abagomba kumukoresha kubw'inyungu zabo, aho bica biparangana. Nimwibaze namwe aho mu Burundi urwembe rwo kunwa imishatsi amahera rugeze ko ariko agera ya Ziranotse nimwibaze namwe aho mu Burundi urwembe rwo kunwa imisatsi amahera rugeze ko ariko Angeli ya Ziranotse ntitunzwe ibiyeri, kandi ibyo akoresha byose abigura amadolari. Muzi neza ko mu Burundi ataboneka, ariko ku mvo za politike bamutegeka kuguma adandaza amahera make kugira umugambwe uronke ibyo uhendesha abarundi. Izi nizo mpamvu mubona ingufu nyinshi yazijanye hanze, kandi birumvikana kuko umudandaza arondera aho yunguka, ntago ibyo abanyagihugu bimuraba. Ibindi bihugu abagwizatunga leta ibafata mu mugongo ikabashigikira,
ariko iwacu hoho bari batayari kuguhombesha kubw'inyungu zabo, wanse naho bakakwica. Muribuka uwo bita Kirahwata ingene bamugize, na n'ubu yarashinze ihinguriro Nawumu yarashinze ihinguriro ry'isukari hariya mu Rukoko, ariko ntiryigeze rikora n'umunsi n'umwe kubera batabihurije ko na CNDD-FDD. Epitasi Bayagana kandi yarashinze ihinguriro rya Stevia hariya i Muramvya, ntiryigeze rikora kubera ibyo bya politike nyine. Nimwibaze abantu baba bafise ubuzi muri ayo mahinguriro uko bangana, ariko uyu munsi bicaye. Uyu munsi isukari aba ari nyinshi cyane ku buryo iba inashorwa hanze, ariko raba ingene yabaye magendu kubera abanyepolitike gito. Ntimwongere kwidogera Ziranotse ngo aguma aja guteza imbere ibindi bihugu. Urya ni umudandaza ategerezwa kugenda iyo bamuha agaciro kandi yunguka. Na leta ngiyo ifata ikaja kubaka muri Kongo inzu igeretse 11 mu gihe atayo irubaka i Bujumbura, hama mwidogere Ziranotse yigenga. Ni ukuri igihugu caramaze gutabwa mu manga bikozwe n'umugambwe CNDD-FDD. Amakuru yacu tuyasozereze ku nkuru irabana n'abapanga mu gisagara ca Bujumbura. Mu by'ukuri igihugu caradandajwe nuko abarundi batarabitahura. Abanyagisagara ca Bujumbura baratabaza leta kubafasha ku bijanye n'ibiciro byo kupangisha amazu byaduze cane. Abanyagihugu batari bake ntibacorohewe no kuriha amazu bapanze kubera iduzwa ry'ibiciro ry'ayo mazu. Bavuga ko biduzwa na ba nyenezo bafitiye ku gashahara gato bahembwa. Abatari bake no gufungura bikwiye bisigaye bibananira, hagaca yongera ko ibiciro by'amazu bigumya biduga umunsi ku munsi. Jewe nama ndababwira leta ibatwara mwoba muzi neza abayigize. Abenshi muri bo ndabafata ko aboba ari abanyamahanga, Sabaruni na gato. Kanatsinda Gerasi we yarabyerekanye mu nama nshingamateka, igihe umushingamateka w'umunyampuwe gusa sinibaza ko yari CNDD-FDD yamubaza ku kibazo c'amazu yaduze ibiciro cyane kubera abakongomani abarundi batagishobora gupanga amazu. Gerasi yarinamuye amuha inyishu ataho ihuriye n'ikibazo yabajijwe, ati namba abakongomani baza iwanyu bakaduza ibiciro muzogende iwabo namwe mu biduzeyo. Muranyumvira iryo bara ngo araserukira abene gihugu. Abategetsi b'abatwara bari ku nyungu zabo gusa, si inyungu za mwebwe abanyagihugu. Ikindi naco hamwe mwoguma mwidogera bene amazu ngo baradugije ibiciro, mwa muriko murenganya cane. Tangura nawe wibaze amafaranga ikibanza co kubakamwo ingene kizimbye i Bujumbura. Uyumvire amabati igene azimbye, uyumvire amatafari, uyumvire abafundi, uyumvire umufuko w'isima amahera ugezeko. Eka ibikoresho byose byo kubaka birazimbye cane. None wumva uwikoreye akayubakika mugira ngo abapangishe kurangaye. Ni ngombwa nawe azizimbe cyane. Ibyo byose bizanana kuguta agaciro k'ifaranga ry'u Burundi. Ibibazo bikwiye gukemurwa na leta, ariko abayigize sibyo bibaraje ishinga. Kazima bo bibera mu magorofa meza. Kazima ibiciro kuduga bitabakorako kuko bafise menshi kandi bataruhira mu kuyaronka. Ibindi nimushake mupfe bo ntaco bibatwaye. Narirya ayo mazu muvuga ko mupanga leta ikwiye kugabanya ibiciro byayo arayabategetsi. Bo bategerezwa kugumya kunguka nk'uko babishatse, mwe mukagumya mugapfa. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.